Shalom shalom bantu banje nizera ko mumeze neza. Please I'm back again. Turagarutse kandi kuri ya program yacu igikoni. Turagarutse twinjira mu gikoni. Guys making sure ko amaze kubukora sabone. Iki ni cyambere. Icya kabiri kwamaze kuba ukora follow ku ma pages yacu ya Facebook, Instagram wandike ko Wide Vision TV kugira ngo tubashe kujyana show. Ikindi cya kabiri freshere barazijya ntibazisi. Ibi nama nabivuze. Iyo twinjiye muri program y'igikoni mumenye ko nta kuzuyaza. Freshere nivyo turoga tukisigana tukigira ariko freshere ubwiza buca mu kanwa mu kirundi cyiza. Ubwiza buca mu kanwa. Uyu munsi rero tugiye kuba dukora ibintu bibiri. Ibintu bibiri rero uyu munsi tugiye kuba dukora tugaruka ku isosi la fois passée twashoboye kuba dufungura n'abashitsi bacu ariko ntimwamenye ingene twayiteguye. Ni sauce biri naturel. Ikintu cyonyine kiza kuba kirimo kitari naturel ni sauce tomate, ariko iyo sauce tomate turaza tuyishiramwo indimu tuyikuramwo ububasha bwose n'utugwara twose yoza kutwinjizamo. Ariko kandi turaza kuba iyo sauce yacu tuyikoza ubugari buri special guys. N'ubugari nta mazi buza kujamo. Cyo ni cyambere. N'ubugari buza kuba buteguwe guhera ku mata yifyufyu, dushiremwo amagi, dushiremwo ibitunguru, dushiremwo ikaroti, dushiremwo ibintu bigiye bitandukanye ku buryo ko indyo yacu iza kuba ari indyo yuzuye. Ndabaramutsa cyane ndabibutsa ko ku mazina yiwanje ni Pastor Nahimana, ayo niba mazina yiwanje OG, ariko cyakwitwe Timothée, nyitwa Israel hanga ry'Imana, nyitwa kandi Timotheo, ayo yose n'amazina yiwanje. Ndizera ko tugiye kubana muri iyi program. Iki ni kiganiro nise igikoni canke cuisine, aho uri hose ndaguhaye karibu tujyane show. Okay, twagiye. Okay, ibintu ngiye kubereka ibintu byacu bigiye gukora isosi n'ubugari bwacu. Hano turafise ibitunguru icyo bitwa oignon rouge ku mafaranga make gusa. Izi ni oignon rouge, izi ni oignon blanc ni bitunguru vyera. Tuza kuba mu isosi yacu dufisemwo poivro, bibaza murazibona, izi ni poivro. Tuza kuba dufisemwo ikaroti ziri naturel. Tuza kuba dufisemwo ayi cyangwa tungurusumu. Tuza kuba dufisemwo ibiyobe, ifu y'ibiyobe guys. Ifu y'ibiyobe ikora isosi nziza. Kandi tuza kuba dufisemwo itomate ziri naturel. Itomate ziri naturel guys. Tomate ziri naturel. Ariko kandi tuza kuba dufisemwo na sauce tomate. Iyi sauce tomate ni nziza cyane. Ndayikoreye promotion ariko menya kare nziza cyane. Ariko kubera ko hamaze kujamwo sauce tomate hakajamwo na magi, twifashisha ico bitwa indimu. Kubera iki tugiye gukora isosi iri naturel, apana bya bindi, kuko isosi guys mwanze mwumve mpagarare hano hasi. Isosi ziri kwishi. Hariho sauce provençale, hariho sauce verte, hariho sauce blanche, hariho ubwoko bw'isosi nyinshi, ariko ibyo byose ubyumva. Iyo sosi nimba ndiko ndayivuga ni sosi za kwiteguye mwabuno buryo, ariko igahindurwa n'ico bitwa ibirungo. Kugira isosi ihindura ibara haba hari kwakora ico bitwa ibirungo. Ariko iyi sosi yacu ni sosi ushobora guhereza mutama, ni sosi ushobora guhereza umuntu akuze, umuntu agwaye ingwara zigiye zitandukanye, ntihagire ico umugira. Ni sosi biri naturel guys, ni sosi biri naturel. Twagiye rero nibi bikurikira. Aha ndakwereka cyane ubugari bwacu buza kuba bugizwe na nifu y'ibigori mwitwa sembe, ariko kandi tukaza kuba twifashisha aya mata y'ifyufyu. Ndasubiramwo ntariziriza kujamwo, tuza kuba dukoresha aya mata y'ifyufyu. Inyuma yaho n'ubugari buza kuba burimwo amagi. Aya n'amagi ushobora gushiramwo amagi 2 canke 3, zero nuko uvyumva. Ariko kandi ubu bugari bwacu turaza kongezamwo ikaroti, ushatse urashobora kongezamwo ibitunguru, turabifise itomati n'ibindi. Ariko muze kumva ko tugiye kuba turya indyo yuzuye guys. Iyi ni show. Mwarambye ati egi sauce wayiteguye, none wayikojeje iki? Uyu munsi nituza kuyikoza umuceri, tuza kuyikoza ubugari buteguwe mwabuno buryo. Okay, twagiye rero dukora ico bitwa mise en place. Dutangurira ku isosi.
ariko ndatangura ntegure bino bintu ndabikora umucafu hanyuma ndabikate ku buryo bugiye butandukanye. Okay, let's go. Twagiye. Aha ngiye gukorera isuku ibi bintu byacu tugiye kuba dukoresha, nta na kimwe kidakorerwa isuku. Mumenye ko nimba ugira utegure igikoni cy'iwawe urakora icyo bitwa mise en place, ariko kandi umaking sure ki indyo ziwawe zitekanywe isuku. Ni nayo mpamvu ngiye kubanza ndabikorere isuku hama ndabikate ku buryo bugiye butandukanye. Okay, twagiye. Guys, iyi ndahagije kuba ndabitunganya ndabikorera isuku, ariko ikintu kimwe mwomenya ndasubiyemwo, iyi niyo bitwa isosi yacu. Ibi ni ibintu bigize isosi yacu. Ubu ni bwa bugari bwacu tuza kuba dukoza ibintu bitandukanye, nta bintu byinshi guys. Aha ndabibiye banga amafaranga mba ndiko ndakoresha n'amafaranga make cyane, ni amafaranga ushobora kujyana mu kabare ukava atani inyota iheze, ariko hano navuga ati ngira nkafungura neza kuri ya mafaranga. Mu mpera ko mbere ndaza ko bibiri banga ku mafaranga make, ariko byinshi murabizi be yabyo ko ni bya bintu tumenyereye ku masoko. Okay, twagiye. Ubu rero tugiye kuba dukatakata ibintu tuza kuba dushira muri ya sauce yacu. Okay. Karoti ziwawe uririnda neza ko izo karoti utaza kuzibabaza. Vura ko ukiko hejuru uburyo utaza kuzibabaza. Hasigaye ucukata muri forme yose ukeneye. Aka n'akarap tomate mwese murakamenyereye. Nase kuzikatisha imbugita ni forme kibagabo, ariko ndavuga ati karoti ziwanje umunsi ndazikata muri forme iyi ikurikira. Twagiye rero, twagiye. Guys, aha mise en place y'ibikoresho byose birahagije gukogwa. Aha turinjiye rero gukora isosi yacu, isafuriya, imbabura, byose mu mwanya wazo. Ubu rero turinjiye gukora ya sosi yacu neza. Mbanze ndayicariye. Aya makoto murayazi, ubwoko bwose ndabugarukaho, ariko aha nari mbanje kuyakorera aga publicité gato. Kariyo makoto meza cyane, ariko ndiko ndababwira neza bantu muvisi byo mudandaza dukoresha ngaha, bamuraduhiga tubanze dutangure dukore publicity, kuko ibi yaba umuntu adandaza by'isosi yamutumire, yaba umuntu adandaza iby'amakoto bijanye n'amavuta bijanye n'ibirungo, uyu muntu ari karaturaba ari muri iyo business byiza
yoza kubaranyegera nkaha ibigu nayo ko mvuga aya makoto nanje nararengewe. Aya makoto rero bantu muyadandaza muduhike kuko ari mu makoto jewe nkunda, ari makoto umuryango wanje ukunda gukoresha muri gihe mu bijanye n'isosi canke gukaranga ibintu bigiye bitandukanye. Ndiko ndapima rero amakoto yiwanje, murabona ko nta makoto menshi aba akenewe, ariko uragereranya eske mfise ibintu bingana gute, ibitunguru, ikaroti, poivro n'ibindi bingana gute, guco n'umenye urugezo rw'amakoto ukoresha. Guys, aha rero niho hari ubuhinga by'ukuri bwo guteka isosi yacu. Okay, twagiye rero ubu rero nta gusamara, ubu tugiye gukora isosi yacu. Nibuke ko ni isosi iri naturelle, ibi nta byabe ngo hatangura ibi n'ibi ko dufise ibitunguru, dufise ikaroti, ibyo byose bigira bigiremwo rimwe akabijya. Gute tuza gushiramwo aye yacu canke tungurusumu yacu, gute tuza gushiramwo indimu, gute tuza gushiramwo ibiyobe. Mwibuke ko ni isosi iri naturelle, nta kintu na kimwe kivuye hanze kiza kwinjira kitari naturelle, kiretse sauce tomate. Nayo sauce tomate tuza kuyicisha iki? Indimu, kuko sauce tomate harimwo produit chimique. Iyi sauce tomate harimwo produit chimique zitegerezwa kwicwa na ya ndimu. Muvyumve neza, tezwa kubyicisha ya ndimu yacu. Okay, twagiye dushiramwo ibitunguru, uri yaranje ukaja kure. Twashizemo ibitunguru, oignon blanche na oignon rouge, duhita dushiramwo na za karoti zacu. Karoti zacu nazo turazisizemo, turongera kandi dushiremwo na za poivro zacu kugira ngo bihire rimwe. Ibi nivyo bigoye gusha. Muri ico gihe nta kindi dukora, turabivanga bigiriyemwo rimwe, tuteza kubivanga ibi bibanze bishe. Ibi rero bisha gute? Umaze kububishiramwo urabona ko hano dufise bya bindi twokwitwa kari imboga zacu. Aha munsi murabona ko harimo amakoto. Muri iki gihe turarindira banze bishe ubwabyo kugira ngo tubashe gushiramwo ibindi. Twagiye rero, twagiye. Inyuma y'akanya gato urashiramwo itomati na zone kugira ngo bize gushana neza mu mwimerere wavyo, ata kindi kintu wongejemo. Guys, mwabonye inyuma y'akanya gato ko isosi yacu igenda ihinduka pore. Nta n'amakoto menshi uri gurashiramo kubera iki? Byo nyene ubwabyo birifitiye amazi. Ico urakora ngaha uzurahindukiza ibyari hejuru bije munsi, ibyari hasi bije hejuru, kugira ngo bishobore kuba bisha neza. Bona ko mu guhindukiza naho narimo esthétique, utezwa gucisha ikimamiro hasi kugira ngo ntibifate hasi. Sadepa n'umuriro wawe ingene ubungana, ariko kandi no ku mpande hose ugacisha kugira ngo ntibishobore gufata hasi no ku mpande. Murabona ko ibintu bitanguye guhindura isura. Gisigaye mu gushiramwo za magi zacu, naho gushiramwo magi. Guys, inyuma y'ivyo nta kindi ukora, ushiramo ya sauce tomate yawe. Nivyo magi wamaze kwishiramwe biba bitanguye gufata hasi, ariko ushiramo sauce tomate yawe mu buryo bwo unyarutsa kugira ngo ntibifate hasi, kuko ubu haba hageze ahantu usamaye n'akantu gatoyi ushobora gusanga byatanguye gufata hasi. Niyo mpamvu nandi ko nshiramo sauce tomate nihuta. Okay, twagiye twongera tunyarutsa, twagiye.
inyuma yaho guys bisabwa ko uba wateguye yandimu yiwawe. Aha ninateguye indimu nkeye kujyana icya sauce tomate wanje, ariko nace ni izindi ndimu byihuta kugira ngo shobore kuba ndayitegura. Aho urayikata, icyo dukeneye n'amazi, nta rubuto na rumwe muri iyo sauce dukeneye. No, gutegura imbuto n'umuti wazo nzoyibabwira ingene ushobora kuzitegura, ariko ngatwe cyo dukeneyemo n'amazi y'indimu. Amazi y'indimu aza kuza kugira iki? Kwica bya bintu byose byari muri ya sauce tomate hamwe n'utundi ducafu ntoba nabonye canke utundi tuntu twoza kuba tukutugirira nabi mu nda, gucyo ugategura indimu ikwiye. Urabona ko ndiko ndayikanye. Inyuma yaho guys, olala urabona ko isosi irikira bisosi, urabona ko igenda ihindura isura guys, urabona igenda izana icyo bitwa uburyohe, ubutamu. Ariko kandi wibuke ko ahantu zuyaza uguma uvanga, uraba ko munsi dafata, uraba ko ku ruhande dafata. Urabona ko yamaze guhindura isura, isosi yabaye isosi. Inyuma yo kuba turaba ko ibitunguru tamusasa. Inyuma yaho uragerageza ugasubira umwanya muto muto ukaza ukaraba aho bigeze. Aha rero bisaba ko udacegwa. Arabona ko naye nacerewe guhindukiza bya bitanguye gufata, kuko iyo maze kuba ushiramwe magi no gutaburashiramwe ibiyoba, icyo wamenya cyo ibiyoba hamwe na magi biri mu bintu bituma isosi yawe ishobora gufata hasi vyoroshe kubera produit runaka zirimo. Aha rero agerageza ukaraba ko zidafata iki, kugira ngo za karoti zacu n'ibitunguru na poivro bishobore gusha neza mu makoto mu mwimerere. Ubu rero urabona ko byata utamu byahinduye isura, nta kindi sosi yabaye isosi. Ubu tugiye twice yamigera na za produits chimiques zacu. Shizemwe indimu ni nyinshi ariko neza kugera, indimu nayone iragira urugero. Indimu yacu turayishizemwe bivaye n'ingene isosi yangana, kugira ngo ishobore kuba yo kwica bwa buntu bwose bwoza kuba bitugirira nabi mu nda n'abashitsi wanje abo tuza gusangira. Guys, mbega isosi mbega uburyohe. N'ubu nanjye nubwo ndiko ndayikaranga numva nyene amata yuzuye mu kanwa, ariko ntegerezwa kurindira neza ikabanza gusha, sauce tomate gasha neza. Mutagira umuntu ho guys, nuko tuba duteka tezo kuba wumviriza. Nyuma y'umwanya muto guys, ibanga no gushiramo ibiyobe. Isosi yacu yamaze kuba isosi. Ubu rero ibiyobe byacu biri mu kazi, murayibona ko namaze gushiramo. Ubu nta by'amakoto za gusubira kubona ibiyobe, urabona ko ari byo turiko turashiramo. Uragerageza rero aha nta gusubira kuruhuka, urasubira gushira umutima muri yo murapfunikira wapi. Namaze kuboneka ikaroti zanjye zahiye, ibitunguru, poivro byose byahiye. Ubu rero isosi turiko turayongeramo ibikenewe byose kugira ngo ize kutugirira akamaro mu kanwa no mu buryo bwo kuyirya, ingaruka nziza canke alima zose zivuye mu isosi. Ubu rero zirakwiye, nta kindi ni ugutegezwa kuba woyikurikirana neza bya vyema navyone hamwe na sauce tomate twashizemo bisha neza na yandimu yacu. Urabona ko sindeka no kugira umwanya ku mwanya mba ndiko ndavanga kugira ngo bifate hasi. Ico mwomenya ngapa ariko nuko ibiyobe biri mu bintu bifata cyane hasi. Negerezwa rero kubikurikirana neza kugira ngo bigire isura nziza, ntibizigire, tugumane ya sosi yacu y'umwimerere. Iyi sosi ushobora kuyiha mutama, iyi sosi ushobora kuyiha umuntu agwaye diabete, ushobora kumuha wa muntu wese afite ikibazo cyo mu nda canke cyahandi hose. Iyi sosi arashobora kuyiga kuko nta bindi bintu byongewemo, kuko na magi twamaze kuyica n'indimu, nta bindi busigaranye uburyohe bw'indimu.
ubu rero harageze yuko ibiyobe birahiye, nta kindi nukongezamwo utuzi dukeyi, amazi makeyi kugira ngo isosi ntibe yayindi iridoze cyane kubijanye n'uburyohe bwinshi, ariko habeho kumva ko hateza kubaho amazi muri yo n'uburyohe bukwiye. Olala isosi yacu hasigaye kwisha neza, ikaba doze neza. Ariko guys, murambonera buno buryohe bw'iyi sosi, nta kirungo na kimwe kirimo ngaha, oyaye nta kintu na kimwe kitari naturel kirimo. Kitari naturel twagerageje tucicisha indimu, murabona ko ari ibintu byiza cyane. Guys, nta kujenjeka, ubu ivy'isosi birarangiye, tugiye kwinjira gutegura bwa bugari bwacu. Ariko kandi mu kiringo c'amazi urabona ko turiko turabanza duteka amata yifyufyu makabiri. Biriya byose mubona hariya ni ibintu bigira bije muri bwa bugari bwacu. Dufise karoti, dufise ibitunguru, dufise amagi aza kuja muri ubwo bugari, burya n'ubundi bugari bwa sembe. Isosi yo yahiye, nta bindi mwamaze kwa muyibona. Ubu rero ubugari bwacu turiko tubutegurira amata nk'amazi tuza kuba tubucumbisha. Iyi ni litiro, bivaye n'ubugari bwawe ngene bungana. Ushobora gukoresha litiro, inusu y'ilitiro, iyi twiye iwacu ni litiro n'inusu kugira dukure ko nayo kunywa, guco dushobore kuba tubaha umunezero ugiye utandukanye. Okay, twagiye rero mu gutegura bwa bugari bwacu. Guys, murabona ko amata yabize yaduze inshuro zitatu kugira ngo ashe neza. Rero tugiye kuyashira mu kintu ciza ku buryo ko dutangure gucumba bwa bugari bwacu. Twagiye guys, ubu nta kindi twabanjemo amakoto. Ico tujya dukore ni giki, turanza gushiramwo ibitunguru byacu, hama dukomeze bya bintu byacu. Amakoto twamaze kuyashiramwo, twashizemo nakonyo gake kugira ntibataruke. Tugiye dushiremo ikaroti zacu, izi ni karoti zacu dushoboye kuba dushiramwo. Mwibuke ko nababwiye ko n'ubugari mu gucumba teza kuba harimwo ikaroti, tugashiramwo amakoto imbere, tukabanzamwo ikaroti. Aha n'igitunguru twamaze kuba tugitegura mwabibonye. Hama omelette yacu, hama tuce ducumba bwa bugari bwacu. Tuce tubanza ubugari bwacu tubutegure neza, hamwe tuza kuburya bumeze neza. Iki ni igitunguru, nizeye ko mwari mwabonye ingene twagiteguye. Ni igitunguru tugire ko aha no guca dushiramwo bwa bufu bwacu. Nta bindi biri special, nuko ubu no bufu duteza kuba tubutegura neza, tukavanga ya makoto yacu arimwo, ikaroti zirimwo, ibitunguru birimwo. Nta kindi ico tuca dukora mu kuvanga kugira ngo binywane ibisanzwe. Nibuke ko kamata twajije kuyategura. Aha tuba turiko turategura amagi yacu kugira ngo amagi twinjizemo neza mwa bwa bugari. Amagi yamaze guhinduka neza umusarara nka kwa kundi utegura omelette. Ariko mwibuke aha tuca dushiramwo ya magi yacu, dukomeza kandi tuvanga. Ni bwa bugari umuntu ashobora kujya bwonye natiri warakenera isosi. Ubu nibwo bugari ushobora kujya utiri warakenera isosi, kuko bwonye ne buri concentre. Ibyankenerwa byose mwabuno bugari bikeza kuba birimwo neza.
twibibutse ko twatanga gushiramwo amakoto tugashiramwo ikaroti n'ibitunguru hama icakurikiye mwabonye ko twashizemwo iki twace dushiramwo amagi aho urabanza ukayivanga bien kugira ngo ucumbe nibuke ko mu kibanza c'amata mu kibanza c'amazi dushiramwo amata nguko aya ni ya mata yacu tumaze kuba tuvanga bien hasigaye rero ko buducumba nibuke ko amata ubanza kuyateka ni ifyufyu kabanza ugashiramwo make ni nka kujya kwa amazi mu gucumba uzurongeramwo wongeramwo mu buryo ko uza gusanga ubugari bwawe butanguye kugira iki gucumbwa pore nta mazi akenewe aya n'amata gusa aha nizere ko muri ko muraryoherwa nta kindi ndabasaba icambere no gukora sabone ico ni cambere icya kabiri murabe neza hari akabaciza murashobora gusubiza inyuma canke hari ico mubaza ja muri commentaire please guys ja muri commentaire ese ubibona gute hari bigoye birimo ibi bintu hari ahantu wari bwabibona nimba ataho wari bwabibona niho mwanya mwiza aha ni kuri Wide Vision TV mwibaze ngo nahandi ni kuri Wide Vision TV making ashobora kwamaze kubukora sabone please guys ubugari bwacu buraje gutungana ku buryo bwiza urabona ko bwahinduye isura bwafatanye bwabaye ubugari nta kindi ngo ubugari ukubwarura nta kindi cyari gisigaye no bugari bwiza cyane bwabugari ushobora kujya bwonyene atani sosi iriwe kuko isosi deja irimo mwamaze kuyibona aha rero turiko turabifungura la mbega uburyohe guys ndabashimire cyane ariko ndababwira ati mu making ashobora ko mwamaze gukora sabone. This is Wide Vision TV mwari kumwe na Pastor Nahiman ariko kandi mwumve ko ndabakunda. Ciao ciao.